vugisha ukuri kandi Aisha yatse gituma navyemeye ko ari ivyo je n'ikindi kintu utaruzi kuza je nafise umuntu kuva bandonze nkahuma nkuko hari umuntu mfise je twaba tugendana imisi yose no mu telefone yanje ni wayifise ni wayigendana ari umuntu telefonye arambiyana kaya ku telefone ari umuntu yanyandikiye ari ibintu byihuta arambiyana kaya kwandikiye uyo muntu habwo ni wopfuma wibaza ko ari we yanjanye kwa ahantu hose n'abandi niwe twaba turi kumwe rero Bertrand ureke kumubeshera reka sawa reka dukigahiro nakoranye nawe inda yaje yego apana inda kwero wayifise imbanyi agufitiye imbanyi urayikuye aho yagikuye mu buriri mu gitanda ariko agusigaye amavuta biriza ndakugire Aisha nuko magonganisha ama continent Aisha ahantu hose nyimbuza kubona ikintu kigaye iyo nda apana kuvuga ngo nimba za ukibona kubera cha ndamurondera ubunyene ukimwereke aho yanza ndamurondera ahubwaze aze hehe aza bikwemeze ko afise inda yawe abinyemeze je na Aisha none ntimwararanye kandi joro ryose iyo nda najane shana najane kwa nyene yo je ntanda we ntutera inda ntutera inda ndano itera ariko ntawe namutera so bakunzi banyishu media hano kandi muvyara wanyu kuze John ndabaramukije bivanye naho muri mwiriwe canke bwakeye bonjour bon après-midi bonsoir agafaransa nakize gato naho nahereye muri primaire vive Sammy umeze bien ndakubona kweri kugumutagata none oya ahubwo usiga wirirwa mu nzu kubera utabona mvugisha ko no tuzaga kubishiramwo byo gushikuza amahera n'ibindi umaze ukwezi kose none mu gitanda ureka freshere zitegezwa kuza kwira abantu imisi utabona rero freshere ni yiparadize urumva ko ari hatari zigaca ziza nyene ninge n'amavuta yagiye aragusiga Aisha urumva birumvikana toka kuberi oya tuvugisha ukuri freshere urabona umuntu amaze we nta mavuta Aisha yansize tarukungirira nabi gusa nta bindi oya yaragusize utuvuta twatumye nyene utagata igitanda kandi en plus joro ryose mon frère nyimba ari ikintu kivyibusha nijya bone ijoro ryaki ari karansiga amavuta oya bo wakishita bagwita ururimi mbabari amatwi urumva yagusize amavuta y'abagabo bavuga ngo amavuta y'umugabo nayamuraye ko none wumva nawe atakuraye ko rya jo amavuta ya jeje sinamenye uko nagiye namenye ukuntu navuye yose namenye ukuntu nagiye none Sammy tubwize bya mavuta rero ngira yarayansize sinabimenye oya gusa ari kiganiro nabonye nakibonye mwaragikoze muri kumwe wowe urabona nico uvuga ariko akubwira ko je sinabuze ico mvuga je sinabuze ico mvuga ngo waranezerewe kubera kugezaho wanka ko utaha yari yanyemereye ko azomvura oya Sammy oya nta uri kwa muganga dokeri yakwemereye ko azokuvura urumva kugira ngo utahe n'imisi yaguhaye itarakwiye kandi rero akaba n'imiti ariko araguha kuryoheye uraza umwana uri kwamuha imiti y'inzoka oya uraza umwana uri kwamuha umuti w'inzoka ujya muto sosa w'inzoka w'abana nta tunini tw'inzoka wewe ugeze kuyukira oya hajya gusa Aisha yari kubera yumvise yuko natanguye gukira yaciye yanyirondeza kugira tubonane ambwira ibindi bintu byiwiwe ariko nuko yaciye ambeshera avuga ibitari ivyo oya nta kukubeshera ivyo yavuze naho nyimba ari ivyo ni bimwe byaba yamasaha nashika ntazi niyondi urumva gusa Sammy urazi izina rya urarizi Sammy witwa nde Sammy for real urazi riri cyo gisigura rero ukoresha iryo izina ryawe none niryo ndiko ndakoresha abantu uko arikoresha exactement kubera ko Sammy tuvuze Sammy for real tumva ko ari umuntu ukuri nyene ari juste sawa biravugisha ukuri kugira ngo tuje kuri target ukurusha erega wowe tubwiye basi yaragusize amavuta y'abagabo bazi ikintu mwara acamuca Sauda mwaragonganye ama continent umviriza ndabwira aba journaliste ko tumeze tubazi ikibazo hari inyishu dukeneye we inyishu rero ushaka si kuraronka ukeneye mvuge bijya Aisha wumvise yavuze okay sivyo oya apana ivyo Aisha yavuze kubera Aisha bushize yaranansuzuguye yaramfata nabi imbere ya kamera Aisha je sinzi ngena meze ndabwira ukuri kwanje naragiye kwa Aisha sinokubwira ngo nagiye yuko wazanye na Bertrand kandi Bertrand bari waza kugukurayo urumva Aisha ntiyabivuze ntiyabivuze mu kiganiro ko uwagutwaye ari we yari yakuzanye mu je ico ukuri mfise uko Bertrand tutajanye kuko iyo bari twarajanye aba yarabimbwiye erega nashobora kubikubwira aho tutajanye Bertrand yavuze ati kuko yamaho aza kumpitana muhira tujana ku kazi kubera turabana hafi
umunsi ngenda kwa Aisha yaraje kumpitana arambura rero za kumpitana gute azi yondi umva cyo kuvuga aramuzi twe turazi imintu ze imitwe yose yo kubesha hajya yashatse ingene yiregura ku kazi bashaka baca bamwirukana rega uwafyondeye iruhere ku rukumu ni Aisha niwe yatubwiye neza ko Bertrand ariwe yakwizaniye ni wiwe kuri yeye kwemerewe ko umwizera Aisha oya cyo kumwizera cyo kubwira nuko iko kwa Aisha naragiyeyo nubwo ntazi ko nagiyeyo uvuze ngo Bertrand yanjanye ivyo navyo ni namara gukira neza ngira tuzobimenye sawa none ikindi naco ngo nararanye na Aisha none ni mwararanye none kwanza Bertrand yamenya kuri kwa Aisha gute atari we yakujanye rero uzomurondere Bertrand tu vois donc none yaje wenyene kuntora oya none abandi bari kubimenya gute ko Bertrand ariwe yaguhitana kumuhira niwe yari gutegezwa gutanga inkuru yakubera niwe yarazi wayo Bertrand baramubajije ati sabe ko muhora muzana na uno musi ari he ati naciye kumuhitana ndamubura baca baragira amaperereza bamenye iyondi Sauda yaciye abwira Bertrand na ujya Amerike bazananye none babimenye gute kandi wewe wakujanye ataro arahari kandi rero mu gitondo cakare akaba ariho bakugwako Bertrand yumva ko yazanye inkuru muri wa Bertrand kumubeshera oya tuvugisha ukuri kandi Aisha yazi gituma navyemeye ko ari ivyo je n'ikindi kintu utaruzi kuza je afise kuva bandotse nkahuma nkuko hari umuntu mfise je twaba tugendana imisi yose no mu telefone yanje ni wayifise ni wayigendana ari umuntu telefone arambiyana akaya ku telefone ari umuntu yanyandikiye ari ibintu byihuta arambiyana akaya kwandikiye uyo muntu habwo ni wopfuma wibaza ko ari we yanjanye ko ahantu hose nabandi niwe twaba turi kumwe rero Bertrand ureke kumubeshera reka sawa reka dufata ko Bertrand tumubesheye uwo muntu agufitiye telefone ni Marlene no si Marlene umuhungu ntibibaze ngo ni n'umukobwa n'umuhungu tugendana nyitaho umwanya wose twama turi kumwe no ku kazi muba muri kumwe no ku kazi aranzana akuzana Bertrand nimukizana none Bertrand yo kumaza kumitana gute ndi mu aje agasanga niho nkiri turazana ariko n'uyo muntu ntituvana tuba turi kumwe gusa rero urazi kandi nawe uramuzi kuko iyo muje nkoresha ibiganiro tuba turi kumwe yego ntaco sawa ntaco ujya anya reka ndavyemere ujya anya ntashobora kukuzana kwa Aisha kubera nawe ntawe yarazi okay rero yari guca yiyumvira gute ko hamenya kwa Aisha Bertrand niwe ategezwa kuhamenya kubera ko murakorana kandi wewe Aisha siyo yambe yaramubonye bisigura ko yarasanzwe nahazi wewe uremera yuko umurozi ashobora kugutwara mu njoro ahantu utabizi Jesse sinizera n'abarozi okay nturarogwa rero neza sindarogwa neza je igitubazi ko ndabikubwira barabinkoreye byarambaye ko narabibonye wesha cameraman rabyo kamera neza kandi rero Jesse nkunde ibintu nk'ivyo urumva rero urumva ndakubwire Sammy reka tureke ikiganiro ca Bertrand reka tureke ikintu ca Bertrand mbwira ijoro ryose ubwo Bertrand urondere Sauda urondere Amerike ubabaze umuntu yababwiye yuko ndi kwa Aisha hanyuma baraza kuntorayo baramenya neza yuko ari yo ndi baraza kuntorayo uzomubaze rega ni Bertrand jewe ico namaze kukironkera inyishu ni Bertrand kubera nta kuntu bari kwibwira yuri Bertrand atahababwiye kandi niwe yaci wanyu kandi muri make niwe yakuzanye akakurazayo rero yashatse kubera ko ntibimukwegere ku kazi yaciye ababwira ivyo arivyo byose ari kwa Aisha turagende turabe ekana na Aisha sawa Marlene uramuheruka oya Marlene jewe Marlene ujya mukobwa sinzi nico mupfa jerenda ico dupfa jerenda mugutura none kubera iki ujya Marlene ariwe yatanguye gukurikirana ibintu byawe nico gituma rero nkeneye kumubona ubu natangiye kubona neza niwe umuntu wa mbere nkeneye kubona ni Marlene kuko sinumva umuntu jeje kunyitaho ata musi numwe tuzi naye atanu tuzi naye ntabwo mwari muzi naye nubu si nta wenzi nta na contact y'ufise uyiye no yitunga gute ndi mu mimba kandi sha urumva Sammy gifise ikintu kimwe twamenyanye ndi impumyi ntabona ure niho ntawe kubona neza nkeneye tubonane kuko iyo bandi ayifise hoho no moyo mugenzi wanje ati telefonera Marlene asanga hana ariko rero gusa rero Sammy umviza ndakubwira ikintu ca Aisha twumvise neza ko Aisha ashobora kuba ufise inda yiwawe ikiganiro nakoranye nawe inda yawe yego apana inda kwero ayifise imbanyi agufite imbanyi wayikuye aho yagikuye mu buriri mu gitanda ariko agusigaye amavuta biriza ndakubwire Aisha muko magonganisha ama continent Aisha ahantu hose nyimbuza kubona ikintu kiganiro iyo nda apana kuvuga ngo nimba za ukibona kubera aca ndamurondera ubunyene ukimwereke aho yanca ndamurondera ahubwo aze aze hehe
aza bikwemeze ko afise inda yawe abinyemeze je nayisha none ntimwararanye okay kandi ijoro ryose iyo nda najane shana najane kwa nyene yo je ntanda ngo ntutera inda ntutera inda ndano itera ariko ntawe namutera sawa nyimba wo itera ukaba wararanye n'umuntu akomeye ijoro ryose ukamurarana kugeza aho mu kiganiro mu bivugira icesa habona yuko mwararanye je ndemeza neza yuko wewe Aisha wamuteye inda twarararaye nyene kuko mu miti yari yambwiye ko azompa nuwo wari urimo nuwo wari urimo kandi urumva wari waryohewe n'umuti yuko ari uwo muti cyane cyane yarakeneye kumpa naho naje gusanga atari wo atari umuti kandi n'umuti wari wakuryoheye nico gituma wase no kuvayo nimba araravye ikiganiro twakoze Sauda yadukoresheje Sauda Aisha avuze ati umunsi umwe twamaranye nararyohewe Aisha yararyohewe cyaragenze vuga ko naryohewe nkurikije nanje ikiganiro ca mbere wavuye kwa Aisha udashaka kuvayo uvuga bakugumize kwa Aisha bari ujya mwaya Jesse ariko ndi control ca mbere na mbere ntwari kuri controller gute voilà cyemeze ko nako ndi control sinzi ukuntu nagiyeyo ivyo ariko ndavuga byose nari ni focusinga ku byo yambwiye twajuru mpaka ziyeze ngo niho nkira kuryama ivy'iryo joro byabaye iryo joro ntiwombaza ico nzi nuko nabonye buri ko muraca njyane ndiho ndakabaka ukunumva njyamanye na Aisha nico numvise nanje ico numvise ivyo byaba container sha Saudi ariko aravuga ntumbaze n'ijari ariko byarabaye ma container n'iki kwanza je none urambaza rije bifunze twabibaza Saudi gusa mwararyama sa twararyamanye murahuza iki tuhuza iki murakura amabanga yabubatse havwara kirundi ciza mwakoze amabanga yabubatse none mwari muriko murubaka muri shamba je warigeze naragutumiye mwariko mwubaka umwana none nubu nta mufise aramuzana ntamwibungenze aramuzana none aramwibungenze aramuzana urumva wowe agiye kugira transformation création oya umviriza ikintu kimwe nakubwiye sichonzi cyo ndamuteye none wowe wacu bimenya kandi atari witwara we yarabikubwiye none yaravyemeje n'imbere ya kamera yavuze yiwawe n'imbere ya kamera ya wakalight muri ko mwakorana ikiganiro wewe muri kumwe naramwiyamirije no kumwiyamiriza yarabivuze sawa arayizana ahubwo rero cyane rero yamfashe ku ngufu aha rero urihakanye ko atanda yiwawe afise yagufashe ku nguvu wewe yaraje iwanye kugutora zanabwire kuze yaraje kugutora ndabwire kuze by'umukobwa nzorondera tukaryamana Marlene nkamutera inda Marlene kaze yitegeye ko nzohakana umwana wanje Marlene uko avyumva ariko bivaye n'ukuntu byagenze kugira nje kuryamana na Aisha iyo nda nzoyihakana uyihakana kandi ari amaraso yawe yiwanje none sa yiwawe yaryamanye na kuze Aisha ivyo nivyo wawe kumenya yaryamanye n'uyu mukameramani Kongoye ivyo nivyo wowe na Aisha sha je ntanda namuteye umviriza sikazima wowe wari mwanse ariko twagusangiwe warigeze wumva n'umunsi umwe je nagiye kumudiraga Aisha kumudiraga nibisanzwe none kudiraga no kuryamana n'iki kirusha ikindi we nawe numvise ngusiga gwari umviriza oya ivyo tubihoze naje mu mwanya uhavutangwa yakundiraga ndumu wewe nuwoga imbwa yoga inzungu tuze turiyamiriza abantu ibirara bakameramani zimya ndamurondera Aisha nimba ari inzungu ni yirabura uzopfa kuri ndumiwe